Bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 11 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Matayo igice ca 11 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu handitse ngo: Yesu arangije gutuma abigishwa biwe 12 avayo aja kwigisha abantu no kuvuga ivy'Imana mu bisagara vyabo. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora. Atuma abigishwa biwe kumubaza ati, mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twiteguye undi? Yesu arabisha ati, nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi hahirwa uw'ivyanje bitazotsitaza. Mukundwa, uri kuraca mu bihe bitoroshe, uzazanirwa wibaza nk'uko Yohana ariko aribaza. Nkundi andakore nti ni wa wundi Kristo nyene. Umwe yaguhamagara aracari wa wundi, umwe yagusezeranye aracari wa wundi. Imana ihabwa icubahiro. Uyu Yohana yaje mbere ya Yesu amwamamaza, amuvuga mu buryo bw'igitangaza, avuga ngo hagati muri mwebwe hagaze uwo mutazi, ibimbereye no gukora ku tugozi tw'ibirato vyiwe. Je ndababatirisha amazi, ariko uyo azobabatirisha mpwemu n'umuriro. Yamuvuze vyinshi, buke aravuga ngo ngurye umwagazi w'intama w'Imana akuraho ivyaha vy'abari mw'isi. Hanyuma aza gutabwa mw'ibohero, araremererwa, arababara, aribaza. Ngira yaziga ko Yesu yokora akantu Yohana agacava mw'ibohero. Yari mwene wabo. Elizabeti na Mariya barabavukanye. Yohana umubatiza na Yesu baca bagira igisanira. Bari baziranye, barakinye bakiri mu nda. Ashitse hanze arakora, arakoreshwa nawe. Yohana arakoreshwa gose kwihanisha abantu benshi. Mbere Yesu yaramushinga intavuga ngo mu bavyawe n'abagore ntawuruta Yohana kiretse umuto mu bwami bw'Imana. Yohana yararemererwa, ari mw'ibohero, aratuma. Yari yumvise ivyo ariko arakora. Aca aratuma ati, mumubaze uri wa wundi akwiye kuza canke twiteguye uwundi? Mukundwa, umwami akuremeshe nawe wowe uri muri ico gihe. Wibaza uti, mbega Mana, ivyo ambariye biri hehe? Mbega ni wewe, ni rya jambo, ni biki? Nje kukubarira nk'uko natumwe, aracari wa wundi. Mu Baheburayo 13 umurongo w'umunani haravuga ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwama ari, niko azokwama ibihe bidashira. Mukundwa, niko azokwama ari ibihe bidashira. Uko Matayo yamuvuze, Mariko, Luka, Yohana n'abandi bigishwa, uko abavugishwa n'Imana bamweretswe ba Yesaya n'abandi bagiye bamuvuga, niko ari. Imana ihabwa icubahiro. Niko ari uwagusezeraniye ntarahinduka. Muri Maraki igice ca 3 umurongo wa 6 handitswe ngo, kuko je uhoraho ataho mpinduka, nico gituma mwebwe bana ba Yakobo mutamazwe rwose. Mukundwa, ntahinduka, ureme. Ibintu birashobora kutagenda uko ushaka, mugabo ntahinduka. Ijambo ryo ntirihinduka. Ureme, uzuheze urugendo rwawe ufise intahe, uhagaze neza, uvuga uti naramubonye ko adahinduka, narabonye ko isezerano ryo ridahinduka. Imana iguhezagire, Imana ikuremeshe, Imana igushoboze kumva n'ivyo ariko arakora abandi mu gihe utararonka. Uremeshwe n'intahe z'abandi, ushima Imana uti nukuri naje nzoshikirwa, naje nzogirirwa neza. Imana iguhezagire, kandi nivyashika ugataha, uzutahe neza mw'ijuru ufise intahe uti narindiriye uhoraho, sinamuhemukiye, sinadendebukiwe, sinataye ukwizera. Nk'uko vyanditswe mu Baheburayo 11 ngo abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ivyasezerano.
Imana iguhezagire, umenye ngo Kristo ntahinduka, uhoraho ntahinduka, wasizwe ntahinduka, ijambo ryo ntirihinduka. Ureme kandi uremesha abandi. Urakoze kudutega yombi, ugirirwe neza mu bawe no mu vyawe aho uri hose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen.